Shalom Shalom, ndabaramukije neza cane mwese abakunzi bankunda ijambo, nongeye kubaha ikaze kuri uno musi. Imana ibagirire neza. Mazina yanje ni Karimbera, baranyizigiye shira mbere. Numunezero mwinshi gusubira kuba hano, numunezero mwinshi gusubira kubana namwe, numunezero mwinshi gusubira kuronka ivyo mvugira hano imbere yanyu. Ndashima mpwemu w'Imana cane gose ashiramwo ayo majambo, agashobora no kumenya ukuntu yatondekesha muri jewe. Niwe wenyene abishoboye, niwe wenyene abikora. Ndashima rero cane gose, Imana ibihererwe icubahiro. Nongeye gushimira mwebwe mwese munkurikirana, mwebwe mwese musengera, mwebwe mwese musangiza ubutumwa abandi. Yesu abahezagire cane my partners. Ndabanezerewe cane, nukuri ndabashimira Imana cane gose. Mwebwe mwese mufata akanya ko gusangiza ubutumwa abandi, mwebwe mutigungana ivyo mwamenye. Yesu abaho umugisha, Yesu abahezagire, kandi nukuri n'igikorwa gikomeye cane mukora. Imana izobahembera. Naravuze ngo tuba turiko turakorana umurimo w'Imana, burya nawe uri kuravuga ubutumwa. Rero urashobora kuguma ubusangiza benshi bashoboka, uzoba uri kurakwiragiza ubutumwa bw'Imana hose. Abashasha ndabakiriye, ndabahaye ikaze kuri no rubuga. Tuhavugira ivy'Imana, tuhavugira ivy'imirimo ikomeye Imana ikora mu buzima bwacu, tuhavugira ivya Yesu, ivy'igikorwa yadukoreye ku musaraba, turavuga ivy'agakiza, turavuga ivy'urugendo ruja mu ijuru. Nukuri ntuzokwicuza kuba hano, uzoronka n'umugisha natwe. Urashobora kugira subscribe kugira ngo ubutumwa uburonke uko ndabusohoye. Na wewe utari bwayigire urashobora kuyigira, urashobora kugira like, urashobora kugira share nkuko nako ndabivuga, urashobora gusangiza ubutumwa abandi. Uzoba uri kurakora igikorwa c'Imana. Yesu abaho umugisha. Imbere yuko ninjira mu ijambo ry'Imana, narishaka nteri intege umuntu. Ndumva mu mutima hariho umuntu afise inkuru itari nziza muri we, umuntu afise inkuru y'incamugongo, umuntu afise inkuru muri uno mwanya avuga ati aha nta na kimwe gishobora gukoreka kindi, aha biraheze. Wakiriye inkuru kwa muganga bakubwira ati usigaje amezi 3 yo kubaho, usigaje imisi mike cyane yo kubaho, nta mwaka usigaje wo kubaho. Ni inkuru y'incamugongo. Iyo uzi uri kuraja ntabwo bibabaje cyane gose. Ubuzi yuko waritunganije, warihanye, ubuzi yuri kuraja. Ariko kandi gutandukana n'abantu dukunda, n'abantu twabanye, n'abantu twagendanye, abana bacu, abavyeyi bacu, ntabwo biba vyoroshe. La séparation est toujours dure. Vyama bigoye kwidetasha n'abantu bawe. Rero naho wowe uzi yuri kuraja, naho wowe uzi ko waritunganije, ni wapfa uzobugiye mu ijuru, hama hari ico kintu c'ukumva udashaka kurekura bawe. Ariko nagira ndakubwire ngo iyo ni inkuru wahawe n'abaganga, ariko hariho inkuru Imana ivuga. Hariho iyindi nzira y'Imana. Haleluya. Wizera Imana. Imana irashobora kubihindura. Imana irafise ububasha. Mu gitabo ca Yesaya 55 umurongo w'8 n'uw'9, Imana yaravuze ngo kuko inzira zanje atari nk'izanyu, ivyiyumviro vyanje atari nk'ivyanyu, ngo nkuko ijuru riri kure cane y'isi, ngo niko n'ivyiyumviro vyanje biri kure cane y'ivyiyumviro vyanyu, ngo niko n'inzira zanje ziri kure cane y'inzira zanyu. Umuganga ashobora kuba yakubwiye ivyo kubera ko nivyo science yamweretse, nivyo yakuye mu bipimo vyo kwa muganga, kandi nivyo abafise ubwo bwenge. Imana yaramushizemo ubwo bwenge, ashobora kubona examen akayenterpreta, akavuga ati ibipimo binyereka ibi nibi, nukuri kuvyo mbonesha amaso yanje nta misi usigaje yo kubaho. Kandi nivyo aba yabonye nta kimwe aba yabeshemwo, niho ubwenge bwiwe wabugera. Ariko Imana itubwiye ngo inzira zayo
ngo ziri kure cyane y'izacu, ivyiyumviro vyayo biri kure cyane y'ivyacu. Rero ntucike intege, usubire wirememwe ivyizigiro bishasha, usubire uvuge ngo inzira z'Imana ziri kure cyane y'inzira z'umuganga, ivyiyumviro vy'Imana biri kure cyane y'ivyiyumviro vy'umuganga. Wizere Imana ko ishobora kugukiza, wizere ko ishobora kukongera imisi yo kubaho, wizere ko ishobora guhindura iryo fyigo ikashiramo rishasha, kuko niyo yakuremye. Izo ngingo zose zikugize niyo yazishizemo. Rero nimba ariyo yazishizemo, ni kuvuga izifise ko ubushobozi, irashobora kuzihindura. Inzu yiwawe urashobora kuyihindura uko ushaka, urashobora kuyikora uko ushaka. Urashobora kuvuga ati umuryango wahora uri ngaha anye, ubu rero sinkishaka kuba ngaha, ndakeneye kuwimura ndawukura ndawushire hajya. Canke ukaraba idirisha ukavuga ati iri dirisha rirashaje, ndakeneye kurihindura, canke ndakeneye iyindi design shasha, ugahindura ugashiramo rishasha. Imana nayo niyo yaturemye, niyo yadushizemo aya maparti atugize. Irashobora guhindura, irashobora guhindura iyo foi yawe ikagushiramo shasha, irashobora guhindura uwo mutima wawe ukagushiramo mushasha, irashobora guhindura iyo cerveau yawe ikagushiramo shasha. Niyo yaturemye, niyo ifise matière igize ubuzima bwacu, irashobora rero gushiramo shasha. Rero ntube limite n'ivyo abaganga bakubwiye, ntube limite n'ivyo umwana w'umuntu yakubwiye, ariko wumve ico Imana ikubwiye. Nukuri ubwo bubashira bufise. Turafise intahe nyinshi cane z'abantu yakijije, ariko ikibazo ca mbere nyamukuru ni wewe. Nukubanza kuvyemera, nukubanza kuvyizera, nukubanza kubishira mu mutwe, ukabiprocessing, ukavuga ati birashoboka, ukavyinjiza mu mutwe wawe, ukabishirayo. Niwamara kubishirayo biragukundira. Yesu igihe cose yakiza abantu, yababona ico bakeneye. Yarabona ati uyu muntu ni impumyi, none hari ikindi yonsaba atari ukubona. Akabona ati uyu muntu ni kimuga, amaze imyaka n'imyaka araha hantu, hari ikindi akeneye atari ukuhava. Yarabona ivyo bakeneye, ariko imisi yose yabanza kubabaza ngo ukeneye ndagukorera iki? Kubera iki? Yarakeneye ko nabo bagira ico bakoze muri uko gukira kwabo, bagira intambwe bateye muri uko gukira kwabo. Umuntu avuga ati ndakeneye gukira, ndakeneye kubona. Yesu nawe akorere muri uko kwizera k'uwo muntu. Rero igihe cose Imana igukiza canke igira ico ihinduye muri wewe, nuko wowe uba wabanje kubigiramo uruhare bwa mbere. Niwe wa mbere ubanza kuvuga ati ndakeneye gukira, ndakeneye guhinduka, ndakeneye ikiko kivaho, ndakeneye ibiko bihinduka. Niwamara kubanza kubishaka, ukabanza kugira iyo payi wawe, Imana nayo iragira izindi pa 99 igusange, igukize, ikugirire neza. Imana ishimwe. Naye numva nkeneye gutera intego uwo muntu, sinzi uwo ari we, ariko ndumva ko hari, kandi Imana irakugirira neza niwavyizera. Reka rero tuje mu ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 19 kuva kuri 12 shikane 17, hama simba some 26 na 29. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo ravuga ngo uguhona kwa Sodomu na Gomora. Abo bagabo babaza Loti bati, hari abandi bantu ufise hano, abakwe bawe, abahungu bawe, abakobwa bawe, n'abo ufise bose muri iki gisagara bakuraha hantu, kuko tugira tuhahonye, kuko induru zihavugirizwa zibaye nyinshi cane imbere y'Uhoraho, kandi akaba dutumye kuhahonya. Nuko Loti arasohoka abarira abakwe biwe, basavye abakobwa biwe ati, vyuka muva aha hantu, kuko Uhoraho agira arandure iki gisagara. Ariko ku bakwe biwe yarameze nk'uwifyinira. Umutwenzi utambitse, baba marayika bahutagiza Loti bati, va hasi ujana umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo ntimuhonere mu guhanwa kw'iki gisagara. Maze agifufura, abo bagabo bamufata ukuboko, nuko umugore wiwe n'abakobwa biwe bombi. Uhoraho amugiriye ikigongwe, bamukurayo, bamuterera inyuma y'igisagara. Bamaze kubakurayo, umwe muri bo aravuga ati, hunga ntupfe, ntukebuke, kandi nturuhe uhagarara utararangiza iki kiyaya cose, hungira kuri iriya misozi ntuhone. 26 haravuga ngo
ariko mukaroti amukurikiye akebuka inyuma aca ahinduka inkingi y'umunyu. 29 igihe Imana yarandura ibisagara vyo muri ico kiyaya yibutse Aburahamu ironga ikaroti ngo ave muri ako gatikizo igihe yasenyagura ibisagara Loti yabamo. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Iyi ni inkuru ya Sodomu na Gomora. Vyari bisagara ngo vyari ivyaha vyabaye umurengera muri vyo. Imana irababara igera igihe yumva ikeneye kurimbura ivyo bisagara, yumva ikeneye kubifuta ikabikuraho n'ababirimo bose kubera ko barabanyavyaha. Usomye mu mirongo y'imbere aha bari bateye kuri urugo rwa Loti, barabagabo ngo bakiri bato n'abakuze bariko barondera gusambanya abo bagabo bari bagendeye mu rugo kwa Loti, abamarayika b'Imana ngo barondera kubasambanya. Imana irashavura cyane ihungisha Loti n'umuryango wiwe kugira ngo bahonye ivyo bisagara. Ariko abamarayika mu kurungika Loti n'umuryango wiwe barabahaye ama instruction, barababwiye ingene bagenda, barababwiye amategeko bagenderako, barababwira ati genda, iruka, ntimupfe kandi ntimukebuke, ntimurabe inyuma. Baragenda ariko ngo bariko bariruka mukaroti arakebuka, araba inyuma, aravye inyuma acaba inkingi y'umunyu. Inyigisho z'uno munsi nazise ngo genda uko Imana yagutegetse kugira ngo ntube inkingi y'umunyu. Imana ntiyari yababwiye ko nibakebuka baba inkingi y'umunyu, kuko Imana irakubuza ibintu ariko nikubwira consequences zabyo ni wabikora. Mukaroti ntiyakurikije ama instruction bamuhaye, ntiyagenze uko bamubwiye. Iki gihe Imana yahaniraho imbere yuko Yesaza, Imana yahaniraho nyene. Umuntu yashobora gukora icaha, Imana ikacirekura umuriro ubwo nyene uvuye mu ijuru ukatikiza uwo muntu. Abantu barashobora gukora icaha, Imana ikaca yugurura isi kabamira kongera kugara. Abantu barakora ivyaha, Imana ikabatera ibigwara, ikabatera ibihute. Yigeze kubateza inzoka, inzoka zirabakomora sha, inzoka zirabakomora zirabamara. Ariko mu nyuma Mose arasenga arasabira ikigongwe, Imana ibagirira ikigongwe. Rero mukaroti yarahindukiye ubwo nyene inkingi y'umunyu. Ibi ndashaka kubifatanya n'agakiza, ndashaka kubivuga mu nzira y'agakiza, kwakira Yesu, kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Iyo wahisemo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uravyumva nyene wahisemo kumugira umwami mu bugingo bwawe, wahisemo kugenda uko ashaka, wahisemo gukora ivyo ashaka, wahisemo kubahiriza amategeko yiwe. Hariho ivyo udakora, hariho aho utagendera, hariho ivyo utagenderamo, hariho ivyo wipriva naho ubu bikunze muguka ukitandukanya navyo, kubera ko Yesu ntaharikwa. Yesu ntaharikwa. Yesu ntumuvanga ngo bikunde. Mukaroti nawe hariho ivyo yashatse kuvanga. Imana ibagiriye ubuntu, abandi bariko bararimbuka hari umuriro urabatikije urabamaze, baragiye ariko bageze imbere arahindukiye hahandi, kandi babujije guhindukira. Arahindukiye acaba inkingi y'umunyu. Kubera iki? Ntiyakurikije uko Imana yababwiye, ntiyakurikije uko bategetswe. Imana idufashe cyane. Nibiki rero bituma duhindukira tukaraba hahandi twavuye? Nibiki bituma dusubiza amaso hari inyuma? Ndashaka kuvuga kuri bike, sinza kubimara no munsi, nzobibandanya kwa kabiri w'indwiza, ariko ndashaka kuvuga kuri bike uko mwe mu Imana ndongora. Hari igihe umuntu akizwa ugasanga hariho ivyaha vyase ko atandukana navyo, akagwana cyane gose, agasenga cyane gose, ugasanga birakunze ko vyinshi muri vyo atandukana navyo, muga hakabaho kimwe canke bibiri bikanka kw'ivyo vyaha bavana pe, bikanka akagerageza. Hari n'igihe akubita rokoro ugasanga aramaze umwaka, mu nyuma bigasubira bikanka, inyuma y'umwaka agasubira muri vya bintu, ugasanga aramaze imyaka 2, inyuma y'imyaka 2 agasubira muri vya bindi.
bikanka yuko atandukana. Ibi rero harimo ibintu bibiri. Hari igihe bigusaba yuko witandukanya n'ibintu bigukwegera muri ivyo vyaha. Aho ndavuga nk'abagenzi. Ugasanga hariho abagenzi ubizi neza cane gose ko ugiye muri bo, ugiye guteramana nabo, hariho ibintu ukora bidahimbara Imana. Muri ico gihe biragusaba kwitandukanya nabo, kuko nturaronka ubushobozi bwo kuba muri bo mugabo ntucumure. Mu gihe rero uzi yuko utararonka ubwo bushobozi, utarakomera enough ku buryo woteramana nabo ukavayo mugabo uri clean, ata kintu muri wewe wiyandujemo, ico gihe ico ukora utandukana nabo, uraheba complètement, ugaca iyo relation, ugatandukana nabo. Cyangwa ugasanga n'ahantu ukorera, nimba uzi yuko ahantu wa ukorera uri expose ahantu ujya ruswa, kugira ngo rero witandukanye n'ico kintu biragusaba ko nako kazi ugasezera ukagaheba. Yesu niwe yigeze kuvuga ngo hako ijisho ryo gucumuza ngo wotumurikuramo ugasigarana rimwe, ngo hako kuboko go gukoresha icaha ngo wotumuguca ugasigarana kumwe ukazokwinjirana kumwe mwijuru. Yesu yagerageje kuvuga ngo ikintu cose wumva ko co kubuza kugenda uko jewe nshaka, co kubuza kugendera mu vyagezwe vy'Imana, itandukanye naco. Muri ico gihe habamo kwitandukanya, habamo kwidetasha, uritandukanya pe, kubera ko Satani aguma ari hajya, aguma ari maso, aguma kanuye, aguma arondera ingene agusubiza hahandi, aguma arondera ingene akurabisha inyuma, aguma arondera ingene akwereka vya bindi. Azokwereka ko wavuye muhira atarasuye hari, azokwereka ko wavuye muhira landlord ari ku muryango ariko aza kukwishuza, azokwereka vya bindi wasize inyuma. Muri ico gihe ntiyabikwereka, kubera ko utitandukanije uzocuja kurya yaruswa, ubu uracumuye ku Mana. Rero birasaba ko twitandukanya, birasaba yuko twidetasha. Imana idufashe cyane gose kandi duha ubwo bwenge. Ikindi naco, hari igihe usanga atari wewe, hari igihe usanga bitava kuri wewe, hari igihe usanga ari karande, ari ibintu byavuye biva mu maraso, byo kuva muri ba sogokuru bya hariya wa wundi utanazi utigeze ukubita n'ijisho, ugasanga niyo biva, ugasanga ivyo onye vyarakurikiye mu maraso kubera biraba transmis mu maraso. Ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 20, Imana iri kwiraha amategeko abisirayeli, canke iri kwirabaha ivyagezwe, canke iri kwirabaha amabwirizwa 10, yarababwiye ku murongo wa 5 ngo ntimuzosenga izindi mana, ntimuzozifukamire, ngo kuko je uhoraho ndi Imana ifuha, ngo mpora abana ibigabitanyo vyabase gushika kurunganwe rwa 3, ngo canke kugwa 4 gw'abanyanga. Urumva ico kintu gushika kuri 4e generation, ugasanga wowe uri kurazira ivyo kuri première generation yiwanyu, ugasanga wowe uri kurazira ivyo utazi, ugasanga wowe uri kurakora ibintu utazi iyo vyavuye, kubera ko ni umuvumo wo kuva kuri première generation biriko biraza gushika kuri 3e 4e. Ariko Yesu arabohora mwene data, Yesu arabohora. Hallelujah. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yohana 8:36 ngo who the Son sets free is free indeed. Uwo Yesu ahaye umwidegemvyo ngo aba ari uwidegemvya vy'ukuri. Yesu aratanga umwidegemvyo, Yesu aratanga gukira, Yesu aracagagura iyo migozi, Yesu arahindura. Ijambo ry'Imana rikongera rikavuga mu Bagalatiya 3:13 ngo Yesu ngo yadukuye ko ngo umuvumo w'ivyagezwe. Ni kuvuga wa muvumo wagukurikirana kubera ivyo première génération yawe yakoze vyagukurikiranye mu maraso gushika no munsi, ugasanga ni ubusambanyi, akaboregwe, gutukana, urwanko, ivyaha bitandukanye kuva kuri première génération yawe vyaraje birakurikirana gushika no muri wewe, gushika kuri 3e génération. 3e génération ni kure cyane gose kugira bizoshikeyo. Ni cagezwe, ni umuvumo wo mu vyagezwe, nimba barabikoze birabakurikirana. Ariko Yesu nawe ngo yaje kubidukurako, Yesu yaje kudukura ku uwo muvumo. Nimba première génération yari yarakoze ibinye bikaba byarankurikiranye, Yesu yaraje ngo abikureho. Ndamwizeye, ndazi ko aracagagura iyo migozi.
Haleluya. Hanyuma ijambo ry'Imana rikaca ryongera rikavuga neza cyane gose mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice c'indwi umurongo w'icenda ngo yuko Imana izohezagira abayikunda ngo gushika kurunganywe igihumbi. Haleluya. Urumva uwo mugisha ushobora gutangurana niwemera kugenda uko Imana ishaka, niwemera gukunda Imana n'umutima wawe wose. Gukunda Imana ni kugendera mu vyagezwe vyayo. Yohana 14:15. Kuyikunda no kugendera mu vyagezwe vyayo no gukora ivyo ishaka. Ngo nimwankunda muzogendera mu vyagezwe vyanje, muzokora ivyo vyagezwe vyanje bibabwira. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero ngo abayikunda, abagendera mu vyagezwe vyayo, abagenda uko ishaka, abo bobo rero imigisha yayo izobabako gushika kuri generation igihumbi. Urumva generation igihumbi ryari izoshikirwa. Nukuri ni inyungu n'umugisha cane kugenda uko Imana ishaka, kugenda uko Imana ikubwiye, kugenda uko Imana igutegetse. N'umugisha cane gose kuri wewe kandi n'umugisha wa generation yawe gushika ku ncuro igihumbi. Yesu atugirire neza. Uno musi ndagejeje ngaha anye, nzobibandanya ko kuwa kabiri w'indwiza kuko ndumva mfise vyinshi ngishaka kuvuga ko, ariko nta mwanya munini mfise. Ndageza ngaho uno musi, ariko kuwa kabiri w'indwiza nzobandanya mvuga kuri iyi nkuru. Ndumva hari ahantu tukeneye gushika, ndumva hari ibintu dukeneye gutandukana navyo, ndumva hari ibintu dukeneye gushira kwiherezo kugira ngo duhezagirwe n'Imana, ariko kandi ntabe twe twenyene n'amageneration zodukurikira abe mu mugisha wacu. Ni dutransmete imivumo ariko dutransmete imigisha. Haleluya. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Reka turangize dusenga. Uhoraho Mana yo mwijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro kubw'ijambo ryawe. Urakoze kongera kutwibutsa Mana kugendera mu vyagezwe vyawe, kugenda uko ushaka, kugendera mu nzira zawe ziguhimbara. Data wera ugororotse, turongeye guca bugufi imbere yawe Mana, dusenga ngo mu izina rya Yesu Kristo utugirire neza Mana. Ucagagure iyi migozi yose idutwara mu bitaguhimbara, ucagagure iyi migozi yose idutwara mu bitaguha icubahiro, ucagagure iyi migozi yose idukwegera imivumo, igakwegera imivumo n'abazodukurikira ko bose. Ucagagure Mana, ucagagure Yesu. Ijambo ryawe ryatubwiye Mwami ngo waduhaye ngo umwidegemvyo Mwami, ngo kandi ububohoye ngo abuwidegemvya, kandi ryongerera tubwira ngo wadukuyeho ngo umuvumo w'ivyagezwe. Yesu Kristo, ya maraso yawe y'ubushobozi, ya maraso n'ubu turiko turaserebra Mwami wanje, Mana yanje, ndasenga ngo acagagure iyi migozi yose ya karande idutwara kure yawe, iyi migozi yose ya karande idutwara kure y'ubwiza bwawe, itubuza kwavansa uko ushaka, idubuza kugendera mu vyagezwe vyawe. Mu izina rya Yesu Kristo, cagagura iyo migozi yose Mwami, cagagura iyo migozi yose Mwami, cagagura Mwami wanje iyo migozi yose mu bushobozi bwawe Mwami wanje. Udushoboze kugukunda Mwami wanje, kugukunda no kugendera mu vyagezwe vyawe, kugukunda no gukora ivyo ijambo ryawe ritubwira, kugukunda no kuvuga uko ijambo ryawe rivuga ko tuvuga, kugukunda Mwami wanje Yesu no kugenda uko wowe ushaka ko tugenda. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze Mwami wanje ngo ijambo ryawe rigwire muri twebwe, kugira ngo tugende uko ushaka, kugira ngo dukore ivyo ushaka, kugira ngo tuvuge ivyo ushaka, kugira ngo Data wera tugukunde kandi tukubahe muri vyose. Uturinde guhindukira, uturinde kuraba inyuma, uturinde kuraba ivyaha twasize inyuma, uturinde Mwami, uturinde Mana. Uduhe inkomezi zo gutandukana n'ibitujana kure yawe, uduhe inkomezi Mwami zo kugenda uko ushaka, uduhe inkomezi Mwami zo kuvuga ivyo ushaka, uduhe guconnecta Mwami Yesu n'abavuga ivyawe, uduhe guconnecta Mwami Yesu n'abagenda uko ushaka, uduhe guconnecta Mwami. Urabishoboye, urabazi, ducira izo nzira Data wera, kugira ngo Mwami tugende uko ushaka. Uturinde Data wera kuraba inyuma, kubera tubonye Mwami ko inyuma hari ivyago, tubonye ko inyuma Mwami Yesu hatubuza gushika iyo twariko turaja. Mukaroti ntiyashitse iyo yariko araja kubera ko yahindukiye. Uturinde Mwami guhindukira, uturinde
uturinde gusubira inyuma, uturinde mwami uzoba ukoze. Urakoze data, ndagushimiye kumvise gusenga kwanje, icubahiro cose kibandanye kubicawe, ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze shima, amen. Turarangije, tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.